kandi koko jewe ndi umuntu w'Imana irega ibingibi bavuga batera n'ubwoba ngo bakwica umuntu barakwica ariko amarasa akabasama yabatera imyaka ubundi se giye shigaje cyo n'ubu rapfuye mpagaze ariko bo bafite ibintu byinshi bagomba kuramira nibitware neza rero bano bayoboze nibitware neza ko ejo bundi ndabatera umwaka uje n'impfu abana babo bazapfe batonyoka n'ibiki byabo byose. Bakunzi bacu ku munsi w'ejo w'igekerezo rya 13 niho haba amaziko y'uwagandaguwe mu gihugu cy'u Rwanda gandaguwe na leta y'u Rwanda ariwe Aimable Karasira canke Professor Niga. Yes, kana bashiriyemo ka video murabe ingene Professor Niga ari yaherekejwe n'abantu benshi ndetse n'umubaba rudasanzwe. Hama turaje tubabwire amateka yiwe uko vyagenze, uko umurambo wapimwe, uko bamushinguye, uko bamujanye. Vyose na agenda yibabwire muri kino kigana ariko reka manenda basabe mukurikane ino video kugira ngo mubandanye mumenya byinshi cyane mu nyuma cyanza ndababwira ibijanye n'urupfu wa Aimable Karasira. Byinshi mutamenye vyagiye biravugwa ahagiye hatandukanye, byinshi mutamenye vyagiye birakoreka canke amajambo yakababaro ivyagiye biraseruka ndetse n'imitungo yoba yari yamaze kunyagwa. Ibi byose biri muri kino kiganiro cy'agatondo nabateguriye. Niyo mpamvu ndabasaba kurikirana murabanza muri ino video murangire yatwawe ku bitaro. Hama inyuma y'aka ka video gato ndaje ndababwire Aimable Karasira uwariwe. Mega gahinda cy'isi bega umwijima utwikira imitima yacu uyu munsi turaririre Aimable Karasira intwari y'ubwenge n'ubuhanzi umwarimu wigishaga muri kaminuza urumuri rwamurikaga benshi. Aimable Karasira we izina ryawe riracumvikana mu matwi y'abakunzi bawe mu banyeshuri wigishije mu mitima y'abari bazi neza yawe wari umuntu uvuga ukuri adatinya wari umuhanzi uririmbaga koza ku mutima ijwi ryawe ryanyiganje benshi. Aimable Karasira wari igiti cy'ingamarumbo abashonje ubumenyi ukabagaburira wari umubyeyi ku banyeshuri wari icyitegererezo cy'ubutwari wari inkuta subakiyeho icyizere cy'ejo. Zongera kutwigisha nkawe ninde uzavuga ijambo rikangura umutima n'amanga Aimable Karasira ninde uzaririmba amagambo yuzuye utumwa n'ubushishozi. Aimable Karasira we izina n'ugutwaye hacikana mu matwi y'abakunzi bawe izina ryawe rizahora rivugwa mu mashuri no mateka y'abakunzi bana tuzahora twiba amahoro. Aimable Karasira bakunzi ba B-Info News shimine cyane wamaze gukora subscribe wamaze gufinda kuri like ndetse na wewe wamaze kuza muri commentaire kutuvuga ko turi kumwe cyane mu kuduza imitima n'amadrapo n'amashugwe mu kwereka naneze ko tudatamba twirorera. Murabonye ino video y'agahinda aho Aimable Karasira yariko arajanwa kushingurwa ndibaza abenshi mwabibonye kuri ino video
aho harimo n'akadirimbo k'umubabaro mubona neza yuko abantu bari babaye cyane ndetse mwanabonye n'isinzi ry'abantu ryari rimuherekeje vyaboneka kabisa yuko ari umuntu w'abantu ndetse yakundwa n'abantu ariko uyu Aimable Karasira abenshi ntabwo mwarimo muzi uwariwe mbega ubuzima bwe bwari bumeze gute umuryango we byari bimeze gute eske yarafite abo bivukana yarafite abavyeyi ibi byose turaje tubabwire muri kino kiganiro ariko icyo twababwira imbere ya byose nuko Aimable Karasira nta mwana yarafise Aimable Karasira nta mugore yarafise Aimable Karasira nta bavyeyi yarafise Aimable Karasira ntabo bivukana yarafise Aimable Karasira nta mushiki nta mwene wabo nta papa nta mama ubu nibwo ubuzima bwa Aimable Karasira aho mbere nabo byita ko bari mu miryango barabo mu miryango yakore bisigura neza yuko uyu Aimable Karasira ari umwe yarokotse mu muryango w'abantu benshi bapfuye mu gihe bariko baricwa mu gihugu cy'u Rwanda murabizi amagumi yahitiye uyu Aimable Karasira nivyo niko niwe yasigaye wenyene ibi rero vyatumye uyu Aimable Karasira nubwo yize cyane arabincabwenge vyagiye kumukwegera ibintu bikomakomeye mu buzima bwiwe mu biganiro yagiye akora mwarabonye neza yuko yavuze yuko atokwigira abyarira umwana wiwe canke ngo azane umugore mu gihugu cy'u Rwanda ngo kubera ko ngo yoba ngo aririra abana biwe baba bavukiye mu gihugu cy'u Rwanda ibi ndazi yuko abeshi magiye murabikurikirana mu biganiro yagiye akora ndetse aho hageze avuga ati jewe ndagerageza kwiyumvisha yuko norongora ariko niyumviriye ku mwana wanje ashobora kuvukira ngaha ibintu bikasika ati nanje ndicuza igituma abavyeyi bagiye ntaho bajije igituma bamvyariye mu Rwanda kandi igituma babone ko bari mu Rwanda hama bakambyura burya ngo umuntu ngo atinya ishamba ngo kubera hari ico bahuriyemo umuntu atinya ishamba kubera iki ico bahuriyemo uyu Aimable Karasira yemeye kuba ingaragu kubera ko kubera trauma y'umuryango wiwe yari yarabuze rero katuyagire kujanye n'urupfu rwiwe Aimable Karasira amakuru ava mu mugasho aho yarasanzwe afungiwe Mageregere avuga neza yuko yari yamaze kuba asezera abo bari bifunganwe yari yamaze kuba basezera akomeye neza cyane ndetse anishimye yuko agira ataye ariko entre yaho kwigenekerezo rya gatandatu yarishuze cyane amahera yiwe bari bamufitiye ndetse byatumye aterwamo arasakuza cyane aho mbere ayo mahera vyangiye bayamwimye kandi byaboneka neza yuko atanyishu yavyo ariko aronga na amafaranga agera ku miliyoni 100 z'amanyarwanda yari yafashwe imbere yuko aja mu gasho murabizi ko yaramazeyo imyaka 5 kandi mwumve yuko miliyoni 100 ari amahera menshi amahera miliyoni 100 muri za 2020 yera amahera menshi ndabizi mwe mudukurana encore y'amanyarwanda murabizi yuko amahera yaho afite agaciro kari hejuru murumva yuko yera amahera menshi rero leta y'u Rwanda ikimufata yaramwambuye imitungo yiwe kuko ngo bavuga yuko batabona iyi mitungo yiwe iva ibi rero Aimable Karasira yaravyambuwe ariko urukiko canke urwego rw'ubushinjacyaha rwari rwamukomoreye ibi bintu vye yuko amaze kuva mu gasho azoca bihabwa vyose ariko agira veyo yarasakuje yongera arasakuza ariko nta feedback yabaye yuko bashobora kumusubiza amahera nuko Aimable Karasira yarasohotse agasho ariko yarakiri mu biganza vya RCS ijya ijejwe ibijanye n'abagorwa mu gihugu cy'u Rwanda ariko ukungene babesha uko babivuga bavuga yuko ngo yafashe ngo imiti ngo gihagira atahe ngo acafata amadozi menshi ngo acarapfa rero bavuga yuko yafata imiti y'ubugwayi bwo mu mutwe mwari muzi ko afise ubugwayi bwo mu mutwe mbega iyi myaka 5 Aimable Karasira yaramaze mwibohera ku munsi mwisaha ya nyuma agira atahe yamaze imyaka 5 niho yari guca mu imiti myinshi yo kugira ngo imuhitanire ubuzima mbega nyamba abaganga bari bazi neza yuko iyi miti bamuha afashe myinshi ishobora kumugirira nabi kubera iki umusazi cyangwa umuntu afise ubugwayi bwo mu mutwe bamurekurira ku imiti yose bisigura neza yuko amaraso yiwe mwayanyweye mukayanywesha igikombe ntabwo mwayanywesheje mukenke ko mu make amaraso ya Aimable Karasira yaranyowe anyobwa n'inkotanyi bayanywesha igikombe iyo tuba tuvuga ibintu nk'ibi natwe niko biba byadukoze ku canke vyatubabaje ariko Aimable Karasira kana soro kudukurikirana uje muri commentaire uvuga ati rest in peace
umwifuriza uburuhukiro bwiza. Yapfuye atacasize kubera ko yari yarababajwe, yari yarageragejwe kugeza wenyine ku buryo mwage murabona mu video avuga yuko gupfa iwiwe wewe yamaze gupfa kera kandi ataco bikimutwaye, kandi urupfu rwiwe ruzokwega imikoshi kubazoba babishe ndetse n'imiryango yabo. Ibi ndazi rero yuko mwabikurikiranye. Rero biragoye cyane gutahura urupfu rw'uyu muntu, kandi urumva bandika yuko ari uburyo bwo kwiyahura kubera ko yanyoye imiti myinshi. Kandi na Kizito Mihigo mwibuke neza yuko mu kunywa amaraso yiwe bavuze yuko yiyahuye. Mu inyobwa ry'amaraso ya Kizito Mihigo bavuze yuko yiyahuye, yiyahuza. Amashuka yarasanzwe yifuka. Rero hari ibintu bituba dudakwiye guha umwanya ngo umuntu ngo yanyoye imiti myinshi afise ubugwayi bwo mu mutwe. Eske umuntu afise ubugwayi bwo mu mutwe ari imiti nka barayimuha? Yes, ariko iciza nuko mu biyagira cyangwa mu bibwira abantu bafise ubwenge. Ariko antreta umuvugizi wa gereza cyangwa umuvugizi w'igisata RCS avuga neza yuko ngo Aimable Karasira ngo agira sohoke ngo yafashwe n'itiro ngo rinini cyane, ngo amaze ngo ufatwe ngo n'itiro rinini cyane ngo niko bacamutwara kwa muganga. Eske abantu b'Imana ndababaza, iyo umuntu asinziriye agasinzira umwanya munini, hari umuntu bajana kwa muganga kubera itiro ryinshi? Abaganga mudukurikirana muze mutubwire. Hari ikintu natahura, itiro riratuma umuntu ajanwa kwa muganga canke bari bazi ico bakoze? Yes, kubijanye n'ivyo kwa muganga ico tuzi niko basi kwerekana ico bita rapport medical, nabwo bayerekanye. Abantu benshi bari bayirindiranye igishika barabe ico bacahitanye Aimable Karasira karukuri koko yahitamwe n'imiti, ariko bararindiriye iyi rapport medical barayibuze, ntawe bigeze baronka. Ibi rero n'umuvumo, uyu n'umuvumo ku gihugu cy'u Rwanda, uyu n'umuvumo hari igihugu cy'u Rwanda, kandi umuvumo batazopfa bikwi kuko nibakomeza kumera amaraso nk'uku isi bayamena ko nabo irarindiriye amaraso yabo, kuko Bibiri ivuga yuko n'umunsi wicishije inkota igihano cyawe kiba kihari kandi ciza. Rero uko wishe naka nawe ndiko uzopfamo. Rero tube tureka gushigikira ibintu ngo bameshe bimeze uko, ariko reka tumwifurize iruhukiro ryiza mwe mudukurikirana. Ndizera yuko mukomeza kumusengera, mukomeza kumusabirira yagiye, kandi ndazi neza yuko yari yaritunganije, kandi n'ubwo bataritunganya ababazwe ibyaha vyiwe nabo bamugandaguye, nabo bamwishe nibo babazwa ibyaha vyiwe. Rero singomba kubaramisha kubabwira byinshi, nari nagombye gutegura just ikiganiro kigufi cyane kugira ngo tukiyagiremo, ariko reka ndoka cyo kubashimira cyane mwebwe mwese mudukurikirana. Tugira dukwiza abantu 10,000. Utarakora subscribe bikore kugira ngo iyi ndwi ihire twakwije abantu 10,000. Iyi ndwi zohere twakwije abantu 10,000. Nzohita ndabaha ikindi kintu nka surprise kizoba cyagutse cyane kimeze nka Empire. Muzoza murabira kibindi biganiro bisumba, ndetse tubazanire n'aba invite bagiye batandukanye kandi muba mwifuza. Rero singomba kubarambira cyangwa kubabwira byinshi mu nkundire. Ndabashimiye mwe tumenye muri kiganiro kigufi cyane kumbure. Turaza gusubira kubana mu bindi biganiro byacu vy'uno munsi. Amakuru ni menshi, turaza kugerageza gucagiye atandukanye, ahubwo nibikunda turonka amakuru yandi yimbitse kujanye n'urupfu rwa Aimable Karasira. Turaza gufata akanya kari sacre, turaza gufata akanya gaheze yewe ngo dushobore kugaruka tubabwira ukungene ibintu bimeze cyane uko ibintu vyifasha. Ariko dusabire n'abanyarwanda tubasengere cyane. Hari ikintu Apotre Isidore Mbayahaga yavuze yuko mu gihugu cy'u Rwanda mu kwezi kwa 6 hashobora kuba ikintu kidasanzwe. Rero nitubwira abanyarwanda ngo ni muhunge, ahubwo reka tubabwire twe twavuye ku muhunge, ariko reka tubabwire basengere igihugu cyabo kandi basengere n'uburongozi bwabo, kubera ko bisa no ku burongozi bwabo buriko burabaganisha muri Gihonome. Kandi igihe Sodomu yasha kubera ibyaha byabo muri Sodomu, umunyabyaha yarapfiriyemo kandi n'umugororotsi yarapfiriyemo. Rero aha icyo mvuze muca mugitahura, dusengeranire ibintu bikomeze bibe neza, ubundi ntaco Imana yatwimye kandi ntaca amasengesho adashoboye.
rero reka ndabashimire cyane mwebwe wese dukomeza kubana mu biganiro n'amakuru. Gentle Cody the Black, iyi ni BF News. Bye bye. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.